iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV aho uherereye hose. Ndaguhaye ikaze waba uri mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega no mu zindi ntara, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu c'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburengero ndetse n'uburaruko. Ndaguhaye ikaze sinibagiye kandi abaherereye mu migabane ya kure, ndazi ko mbandanya gukurikira ivyo dushikiriza kandi ndabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira Umuhuza TV. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa anaya amakuru, niba ari ubwa mbere uhageze ntuze uracikwa n'ivyo dushikiriza. Bityo rero fyonda kuri subscribe sabone. Ijoro rero tukaba tubazaniye amakuru ariko aravugwa cane kw'isi ariko agaruka ku gihugu c'u Burundi. N'ingingo zigiye zitandukanye mu birabana n'igisata c'inkino, hari ivyo twabateguriye ndetse birabana n'intwaro hamwe n'umutekano. Hari vyinshi twabatohoreje tukaza kubibagezako, ndetse n'indi inkuru nziza ko iravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Mu ngingo nkuru tuza kwibanako nizi izikurikira. Muri iyi minsi turi kubagezaho iyi nkuru irabana n'umupolisi yoba yariyamirije igiturire kiribwa mu Burundi, ariko hari n'ukuriye ikinyamakuru UBM News yitwa Eric Nyandwi, nawe yatanze intayi vyamushikiye agarutse mu gihugu c'u Burundi. Nagahoberabunwa ngivyo yiboneye ku kibuga c'indege Mercure Ndadaye i Bujumbura. Gusa rero yashimye ko mu gihugu c'u Burundi umutekano n'amahoro vyuzuye mu gihugu, ndetse akavuga ko yari umunezero kuba agarutse mu gihugu c'amavukiro, ariko kandi akavuga ko azoshira ahabona ibintu bitangaje yoba yaraboneye ku kibuga c'indege ariko aragaruka. Ivyo vyose birabana n'igiturire ndetse no kubuzwa amahwemo, ndetse mukaza kumviriza ivyo yoba yashize ahabona ngo nagahomeramwe n'ivyo yahuriye navyo ku kibuga c'indege. Sabe kugira ngo ntuze kubicikwa, niyo nkuru ya mbere tuza gutangurira ko hari iyindi iriko iravugwa cane kw'isi yerekeranye n'abakinyi ba handball 10 muri 13 b'u Burundi bari baserukiye Burundi nyene gukina muri Croatia. Baranyitse maze Burundi buca bukurwa mw'iryo higanwa, mukaza gukurikira uko vyagenze. Ndetse ambasaderi Francine Niyonsaba akaba ahejeje kugira ico ashikiriza kwiburirwa irengero ry'abakinyi 10 b'umurwi inserukira gihugu wa handball. Ivyo yatangaje navyo mukaza kubikurikira. Muri ya nkuru nziza nuko mu Burundi huguruwe ibiro vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko vy'ikigo co guteza imbere ubushakashatsi bushingiye ku karanga n'indimi inyafurika. Inkuru nayo mukaza kuyikurikira ku buryo burambuye. Ndagusavye kugira aho fyonde kuri subscribe canke sabone, niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze. Eric Nyandwi ni CEO w'ikimenyesha makuru UBM News gikora amatohoza ku nkuru zigiye zitandukanye mu za politike, umutekano, agateka kazi na muntu n'izindi zigiye zitandukanye. Yaragize ati iyo umaze kugera mu Burundi ni umunezero kuba ndi mu gihugu canje, kumbe uko bahora bavuga siko nabisanze. Amahoro n'umutekano mbona vyuzuye mu gihugu. Akaba yarabandanije agira ati Uburundi ni bwiza, mu minsi iza nzobabwira ico nashimye hamwe n'ivyo mbona bikwiye guhinduka. Ngo burya mbaze iyo umuntu avuye muri Amerika nta bintu yemerewe kuzanira abantu mu Burundi, ibitenge hamwe n'ibindi. Ivyo naboneye ku kibuga c'indege vyarantangaje. Akigera mu gihugu c'u Burundi mu kwezi kw'indwi niko yoba yaranditse kuri page yiwe ya Facebook. Umunsi rero akaba yabishize ahabona ivyamushikiye ku kibuga c'indege, aho yagize ati n'ubu mfise agahinda k'ibibera ku kibuga c'indege ca Mercure Ndadaye. Nubundi acibaza impamvu y'umuntu akatishije itikiza mu Burundi atamenyeshwa ko hari impuzu canke ikintu c'agaciro atemerewe kukururutsa ku kibuga c'indege. Mureka ndabibarize, yamara umuntu yova muri Amerika azanywe no kudandaza ibitenge mu Burundi, ku buryo nk'ibitenge waguze amadolari 300 vyo gufashisha batishoboye, leta ica ishaka kuriha ayarenga amadolari 2,000 kugira ubironke? Murantunge n'amadolari 300. Benshi bahitamwo kubirekerayo, kandi nimba uri umuntu ufise ubwenge nta mahera angana uko kose woriha nubwo woba utayafise. Amadolari 2,000 wotanga
ku bintu waguze amadolari amajana 3 gusa. Ngo burya uwo babwira ko mu vyidandarize hari imiliyoni 5 z'amarundi mwokuramo ko namwe mushiramwo ubusuma. Oho uwababwira mu bihe non-profit organization babihe abatishoboye mwobikora. Na wanka gutanga itagisi, ariko itagisi ryari rikwiye kuba ku bintu umuntu aje kudandaza aronkamwo inyungu. Nukuri ngo ntabeshe ibi bintu bihisura mbi igihugu. Hano mvugiye abatari bake badafise aho kuvugira. Leta ya Evariste Ndayishimiye niyikebuke, menye neza ko hari benshi baza mu Burundi bahanyotewe ariko bagataha abababaye. Ese nawe ku ruhande rwawe ubibona gute? Ivyo nivyo yoba yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook anenga serivisi yahawe ashitse ku kibuga c'indege yavuye mu mahanga. Mu gihe rero yari azanye ibitenge yaguze amadolari amajana 3 vyo gufashisha abatishoboye, ariko leta ica ishaka ko ariha ayarenga ibihumbi 2 kugira ngo abironke. Niko rero yoba yanditse. Nawe ugira ico ushikiriza abanyamahanga batandukanye, aba diaspora b'u Burundi bari mu mahanga bakunda kuza mu gihugu cy'u Burundi, mwebwe vyoba bimeze gute? Gira ico ushikiriza muri commentaire kugira n'abandi bamenye ico utekereza. Ko hari yindi nkuru iriko iravugwa cyane ku bakinnyi ba handball 10 muri 13 bari baserukiye Burundi gukina muri Croatia banyitse, maze Burundi buca bukurwa mu iryo higanwa. Urukino rwari guhuza umurwi nserukiragihugu Burundi wa handball wabatarinze imyaka 19 hamwe n'igihugu ca Bahrain ntirwabaye rukiba ku munsi wa kane kubera ko abakinnyi baserukiye Burundi mu iryo higanwa mpuzamakungu batari bagikwiye. Abakinnyi 13 ribo bari bajanye n'umumenyereza mukuru wabo ni mubona Floribert yaserukiye Burundi muri izo nkino z'igikombe c'isi cose cariko kibera mu gihugu ca Croatia. Ariko ngo mwabo bakinnyi 13 bakinnyi 3 nibo basigaranye n'uwo mumenyereza, ngo ariko guca ubuyobozi bwa Federation de Handball yo mu Burundi gusaba ishiramwe mpuzamakungu ry'urukino rwa handball ku isi IHF kudakina urwo urukino kubera kubura abakinnyi. Bimenyeshe ko mu rw'inserukiragihugu Burundi wari umaze gukina inkino 5 akaba atansinzi nimwe wigeze uronka, undi bukaba bwatsinzwe na Iran, Ireferoa, Swede, Argentina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nonotse rurangiranwa akaba ari n'ambasaderi Francine Niyonsaba, akaba hijeje nawe kugira ico ashikiriza, aho yagize ati kwambara ibendera ry'igihugu ni ibanga ritoroshe. Kubona mu rw'inserukiragihugu handball batorotse iki ni kimwe mu bimenyetso vyerekana yuko kazoza mu nkino ataho iriko irashika. Harakenewe ngo abarongozi batera intege abakinnyi na cane cane abigeze gukora siporo ku regero mpuzamakungu batahura akamaro n'iteka ryo guserukira igihugu. Ico tanga umwizero yuko siporo y'u Burundi tosigara inyuma muri gahunda ya Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Niko Ambasaderi Francine Niyonsaba ahejeje gushikiriza kuri ico kibazo c'uko ari abakinnyi 10 b'u Burundi b'ikipe ba handball boba baturutse bagiye mu marushanwa akomeye cyane ku isi. Mu Burundi huguruwe ibiro by'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko vy'ikigo cyo guteza imbere ubushakashatsi bushingiye ku karanga n'indimi nyafurika. Ibiro by'ico kigo Sardotora ni Centre International de Recherche et de Documentation la Tradition et la Langue Africaine byo mu karere bikaba byubatswe muri quartier ya Gasekebuye, barabara ryitira Gasekebuye nomero 86 uri muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu wa 10 imyandagaro 2023 niho umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu Ferdinand bashika ko yuguruye ku mugaragaro ico kigo mpuzamakungu c'ubushakashatsi bijanye n'akaranga n'indimi nyafurika mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko. Ferdinand bashika ko yashimye cyane kubona ico kigo c'uburuwe mu Burundi, akaba yamenyesheje kandi ko leta y'u Burundi yiteguye gukorana n'ico kigo mu gushigikira ihangiro ryaco cyo guteza imbere ubumenyi ubushakashatsi bishingiye ku karanga n'indimi nyafurika. Umuyobozi mukuru w'ico kigo ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko ni Charles Binam Bikoya ati iki ni igihe c'uko abanyafurika bava hasi bagateza imbere akaranga imico n'imigenzo vyabo, kuko nta bumenyi nyafurika bwo baho budashingiye imizi ku karanga kabo
no ku ndimi zabo. Yaciye abonera ko akaryo ko gutumirira abigisha baza kaminuza n'abanyeshuri kwitura ico kigo kugira kibafashe gukarisha ubumenyi biciye mu bushakashatsi bushingiye ku migenzo n'indimi nyafurika. Muri ivyo rero kaba kabaye akaryo ko kwerekana ibifungurwa kama nyafurika, ibihingurwa mvabwenge, imiti kama n'intambo z'umudiho nyafurika, kuko vyari ibirori bikomeye cane. Niyo yindi nkuru rero iriko iravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru nziza rero kuko biragira ico bifasha Uburundi ndetse n'abandi batandukanye uba bashaka kugira ico bakora. Turavye mu gisata c'imyidagaduro, hari watahukanye miliyoni 30 z'amarundi mu iganwa Primusic 2023 rya Brardes, ariwe Ndarimana Francis Destin. Niwe rero agiye guteramisha abakunzi b'ikinyamakuru Jimbere Magazine. Niyo yindi nkuru rero. Ikindi mwomenya nuko abana bagira kuri 40 hamwe n'abakozi babiri nibo bavuye muri rya sekeza ryo kuvura ubujana kuva ku igenekezo rya 31 kwezi kw'indwi shika ku igenekezo rya 4 kwezi k'umunani 2023 ku bitaro mpuzantara vya Gitega. Muganga Eric ndiho kubwa yarongoye ibitaro mpuzantara vya Gitega akamenyesha ko iyo ngwara kenshi mwana agira kiri mu mbanyi, kunywa inzoga wibugenze, kunywa itabi, kunywa ibiyayuramutwe hamwe no gufata imiti imwe wibugenze. Rimwe rero bituma umuvyeyi yibaruka umwana agwaye ubujana nk'uko uyu muganga bishikiriza. Anura abavyeyi bibugenze gutaza barafata imiti yari yose batandikiwe n'abaganga hamwe no gutanywa ibiboreza n'ibiyayuramutwe. Abavyeyi ngo barakwiye kandi kuza baritwararika gupimisha imbanyi hakiri kare. Mu gihe rero hari bamwe mu bene gihugu iyo babonye umuvyeyi yibarutse umwana afise ubujana baca bavuga ko umuvyeyi yagiye mu bintazi byo gukinda yibugenze. Dr. Eric ndiho kubwa yavuga ko ataho bihuriye n'ivyo bivugwa. Hamagara rero kibano kutinuba abavyeyi bibarutse mwana afise ubujana, ahubwo ko bamuhimiriza kujana kwa muganga kuko ari ingwara ivugwa igakira. Aha dusozereye amakuru yacu twari twabateguriye kandi tukanabashikiriza uyu munsi wose wa kane. Ngusabe kugira ntuzocikwe nandi tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Jana kuri subscribe canke sabone mutari wafyo ndakwebuke no kubisangiza abagenzi. Abimana iguhezagire ijoro ryiza.